Ego umudamu ujya kumutereta yarazi kudanaza uruhenge. Uraje nabanje kumutegura umutima. Namuga ati urabona reje nirigwenda daza uruhengeri kuko nico gihe bari baramaze kumbatiza. Maze kubatizwa rero namuga ati ujoye kubiva no kundaza uruhengeri uzonyemera gashaka kubona umenga ndahangayiki. Arambwa ati je nzokwemera ntangorane di. Ego nukuri. None kutamikije umwuga kumenga tukubona uri wenyene wahe. Nawe gutahura naramwigije iduka imaze guhera mw'imari. Namuga ati zuraguma muhira. Uzuramfasha uruhengeri muhira. Ego. Uro umusize muhira nawe karutenge. Nukuri niho yibereye. Oh, hello beautiful people. Reka ngenda guhikaze udahengeshanya gufenda like kuri page yacu ya Facebook na subscribe kuri YouTube. Ni kuri Sky Media Burundi wachari kumena ni materi wanyu madouble aka WTOG Mr. Kajagari Mihare Zulengeza mde. I hope you gonna party. Nkibisanzwe musanze mubizi mumbonye kuri micro nuko habari bishasha ngenda bazanire. Uno munsi ngiye gukora ikiganiro gitandukanye n'ivya bindi muhora mubona aho twagiye gutemberera umugabo ngira ngo muramubona ari mu kazi kose urabona ko ibintu abirembeje. Reka tumuhe kaze muri kino kiganiro. Turaguha ikaze. Murakoze. Murameze neza cyane. Kumenga uno munsi uraryohewe cyane. Je niko nama misi yose. Yego barakamye cyane. Ajya ibanga ryo kwa muryohewe niri. Urabona kwama unezerewe. Ntubaze ngo nikindi bivako. Bivana ahantu wagiye urakurira misi yose. Ego wewe aho wakuriye ahantu bimeze neza. Nagenda kuriya mu bantu batagorana n'abangoye nkamye ukunda bitwaramo. Ego nukuri. Umuntu wibuka yakugoye cyane avuga ati umuntu mu bantu twagiye twabanye kweru yarangoye. Umuntu yangoye n'umuntu twakinanye umupira wa undi w'amashashe. Hanyuma arankubita ku maguru n'umumenga aramvunye. Ego umunsi wibishe. Je nukuri maze natahenda ngenda mpinyiza ariko kwa yene ninakuriye muri society itagorana. Nacembo ati ntangwane kweri yari umugenzi. Ego ariko yameze neza. Nukuri ntangorane. Amazina yakwita. Je ni kwa Abbas Manyakiza batazira ruhengeri. Batazira ruhengeri. Rage ruhengeri ryaje gute? Ruhengeri tuvuge dukora. Ego nubundi musako dukora tuvuga dukora. Izina rya ruhengeri kugira riboneke. Ico gihe hari birayi byava mu gihugu kibanye cy'u Rwanda. Babiduganye hare mu isoko. Narabitahana. Maze kubitahana. Ati mbega utahanye uruhengeri. Atego ntahanye uruhengeri baca bararimbatiza. Nje kuko ndakubaza ngo mbega utahanye uruhengeri yari indongo. Bari abantu babakira barakunda kunshorera isambusa. Ego. Hajya umugabo udandaza isambusa utanguye ryari garuhenge. Ndamaze nk'imyaka irenga 10. 10? Ego nuko. Imyaka 10 yose? Ntako ndumutama. Erega. Oya nta mutama ubona uri mutama. Raba n'ubwonko bwaramuje. Oya hora cyabasha. Ego nukuri. Okay, aruhenge. Ibintu byo kudandaza isambusa kugira ubitangure vyaje gute? Cyukuntu vyaje. Urabona twe twakuriye mu ibarabara. Tumaze kurira mu ibarabara. Urazi ubuzima bwo mu ibarabara ukuntu bugenda bukurikirana gake. Ariko maze kwigira haruguru ndavuga ati none jewe nk'umuntu w'umuhuko ndiko ndakura kazoza kanje ejo bizoba bimeze gute. Niyo mpamvu ndacemvuga ati reka refa tumwanya ukwiye niga umwuga nca niga rero gukora no sambusa ubona ko banambatije banyita ruhengeri. Ego ukibitangura bino bintu burya abantu wabonye ntibagutwenga kubona umuntu w'umugabo wabitanga ufise umugore canke wamutoye mu nyuma waramaze kuzitangura. Oya je nari umujene ahubwo mbere bwa mbere nakora kwantu hagasiniya hanyuma maze kugenda kura ko umuntu agenda arigira haruguru ngenda ndakura gake Hamaze ndanda mwibazo ubona ko amabasa amabasa nabi ni ya gatatu ndaho naragize ikibazo ndadaza ibintu birahomora n'idukira garagara. Ego hajya barakwivye gaga ntibanyivye uraza ubuzima bwo mwisi buragoye hari igihuro nk'amafaranga cyangwa mu nyuma kisoza. Ego umudamu ujya kumutereta yarazi kudanaza uruhenge uraje nabanje kumutegura umutima namuga ati urabona reje nirigwenda daza uruhengeri kuko nico gihe bari baramaze kumbatiza. Maze kubatizwa rero
ndamuga ati ujoye kubiva no kundaza uruhengeri uzonyemera gashaka kubona umenga ndahangayikiye arambwa ati ngende nzokwemera ntangorane di ego nukuri niba kutamigije umwuga kumenga tukubona uri wenyene wahi nawe gutahura naramwigije iduka imaze guhera mw'imari ndamuga ati zuraguma muhira uzuramfasha uruhengeri muhira ego uro umusize muhira nawe karutse nukuri niho yibereye ego nukuri haye mumubanye gute muhira n'umudamu jembe tubanye neza rega nubundi bugiye umuntu muturanye imwe arahangayitse bugiye usanga urugo rwanyu rwimereye neza ego nukuri ariko renge bisa nkaho umenga uri umuntu atera inkuru cyane sinabwe ko nakuriye muri societe itagorana byose abitse no ko barakuriye muri societe itagorana nubwo nakuriye mwibarara umwanya mutoya ariko nabyo byaranyubaza byatumye binkura mu bujinga ego nukuri byagukuye mu bujinga ubujinga bwo gukora ubujinga bwobwo ni kuvuga ko ubujinga buri mu nzira nyinshi kugira dusobanurire abantu bariko baratwumviriza ubujinga ni kuvuga ko ubujuju mu majambo make byatumye bimpumura amaso menya ibyo nkora n'ibyo ntakora ego okay reka tugarukiye gusanga umbusa zacu ku ruhengeri rwacu ndabona n'amabasa abiri atandukanye aha kubera iki ziri mu mabasa atandukanye urabona ibasi imwe ni isamu hatagira ipiripiri indi ni isamu hazaga piripiri imbashaka n'abana bato bato baje hano kwa ruhengeri bashikigwe ego gwese ndabahohote hari utuntu nigeze kubona ngaha hari utu ajenga ibicapo ngaha nigeze kubona ngaha hakurikiye biri nyuma nuko nyene hugaye twari kugurura bakabibona handitse ko benyibuse handitse ko gute ahona kuntu handitse ko hariko abagabo babiri umwe ikarasaba uyundi ico gihe nari njyamye wani iyo umuntu aryamye ubyana n'abagabo dukunda kuryama tugaramye harimo njyamye haza ikitekerezo tuneko jembo numenga yani hariho umuntu yakunda kumbwira ati zurama maja 5 nguma ndamucorera senkisi neko jama fanya mbona ngora kugira ndonke bibiri byo gusuma bingora bya hatari ngunda kwigisha ukuntu umwuga bigenda yaje kabiri acanga ngo byaruhisha ngo ntavyoshobora nene renge we ntibikuruhisha none niko navyiyemeje yego okay kuva hagatangura ruhenge no kugeza kuri isaha nikihe kintu maze gukura muri uno mwuga utazopfa wibagiye ubwa mbere nararose umukenyezi cyane yego nukuri ikindi afise abana yego ndabatunze neza kandi bose n'uruhenge bose mbere no kwishuri baragenda yego ye ntomboje nkaronka ivyo 2000 cyangwa 3 nabwo ati mwana aturabona rero ko jewe akazi kunda gakoze nawe nivyo wibonera ja kwishurishaho nuzogendera nkaho nagendeye ega sinobarera nkuko nanye nabayeho nk'ikintu uhanura nk'abajya abantu bakunze guca bafatira ku buzima bagiye barabako ugasanga nawe nk'ubwo ngo je sinagiye kwishuri nawe ngo mebana ngo je nawe sinabana banje sinabatwara kwishuri wahanuriye erego abantu bubahemukiye ubwa mbere ho abana cyo bubahemukiye namakosa ko umwana ibyo waciyemo biba ari byakuriramwe we nyamba kuzutize umwana we mutware kwishuri umuhimirize garabe yuko eje atazokora nk'ivyo John Rwanda ndashaka no kukababura nere gasho umwana wanye naho azarasha numva ko ndamuhemukiye urumva katari vyizasha hari n'abantu avuga ngo ebana ngo je sinogurira ngo ikirata umwana wanje ngahubwo ngo naho ngo azocigura ngo nanje nacamba ariko nacigura urajora abana n'ubundi bwo ndi ku muroho nambaye isengere kandi imeze neza iramesuye n'abana banje rero ndabahimiriza kumesa kugira ntibamara amazesha okay haga ibintu izisambusa zigizwe n'iki n'iki garuhenge isambusa urabona ubwa mbere zigizwe n'ibiraya ubwo nubwo zigizwe n'ibiraya nakubwiye yuko harimo izagapiripiri n'izitagira ipiripiri agapiripiri imuzagapiripiri urakata agapiripiri ugashira mu zagapiripiri ugafata ibigize agapiripiri naho gashiramwo atagira ipiripiri hose ugashiramo kugira ibintu bigire gute bigende neza cyane ego ndabona ukunda no kubikora uri wenyene hajya nkene barabishika bakagucamo ntukwiye kurona umuntu agwa azaza gufasha uya mu kazi urabizi burya ejo nejo bundi ntushobora gukora akazi ata abantu bakwi kandi iyo bariko barakwiba umwanya wo bagutera intege niwe akora akazi barakwiba
ntuzobigaye cyane hari igihe uzoyibwa n'uwarashonje yagera imbere hagusabira umugisha ati isamana yiriye kwa Ruhengeri ati kandi nayimwivye nawe icyo ukora ntubasabire nabi uzubasabira umugishasha tudatudanaze yego n'ukuri ntangora hari umuntu agiye atarishe ugi nawe namubonye ntabwo bari kuravuga hajya giye cyagusabira umugisha ndabasabira umugisha ugenda bamererwe neza sha zangahe okay abakunzi ba Sky Media Burundi murabona ko ibintu bimeze neza byatangwa kuno kuryoha ahubwo bana ko nakuza n'imigisha Ruhenge ngende umponjeje kwe oya ntangore abashitsi turabazima yego ndabona n'abakiriya batanguye no ukuntu tuzibona abashitsi urabona uburyo ni bukeye kubera menshi ndakora nk'ibihumbi 2 cyangwa 3 niwaje naguhonja nk'isambu zimwe ntibize kugwa nabi yego kabebe bikwiye yego nukuri tw'igihumbi yasabye tw'icatanu yego mama nawe zino sambusa zirakuryohe ziraryoshe cyane ziraryoshe cyane ikintu ukundira zino sambusa ni iki mana yanje toramara nyigi nawe ukunda izagapiripiri cyangwa zitagira agapiripiri izagapiripiri nizo sawa toramara okay tuanaye tuganira na Ruhengeri Ruhengeri twazubaye kwereza tuzigiranye mama ye turabibona yego urabona rero Ruhengeri ko kwe nta n'umunsi umwe birashika ko umuntu ukoresha ibintu by'umuriro ngo biguturire kwe narahiye gose nariyakiriye narahiye ku maguru hose narahiye amakoza arataragurika antaragurikira ariko ngire ntegasha urabona ubuhonye bigo baraduhimiriza gose turabona turi muri leta nkozi leta mvyeyi leta nkozi ariko namanye ntuyibagire irabaze guhanagara je ntiramenda ko nguma ku kivi ago inkeka baza barahana abantu banka gukora yego nukuri okay Ruhenge ni kiye kintu uhamagarira nk'abantu bataraza kujya kumviriza kuri zino sambu usanga bari kwaragukurikira muri rusange oya mbere abantu bose barakunda kuza hano kwa Ruhenge nashaka rubugenda ubwiye akajambo kanyuma ku bakunzi bawe ku bakunzi b'Uruhengeri muri rusange abakunzi b'Uruhengeri no bahamagara hano kuri kioske bwije nkozi iki bwije nkozi iki uzi kutegura kwe simwe nakubwira urumva maze kuryama ndiyumvira gose nkabona neje bizogenda gute ko ndiko ndagera mu zabukuru none ndavyitwaremwe gute nkagera yamba ndose ibihumbi 2 nkabwa mwabana murabona yuko je ndahahangayiki nicabari kijumbu mujye kijumbu kimwe muze mukijye muvuye kwishuri saa 6 hanyuma muze mushima Imana bwo kwishuri nimuze mumpemukire mwabana ati murabona yuko bigoye abana nuko inguma mpimirizo genda beko bomfasha uwo munsi nararyamye maze kujyama ndiyumva ati none gaye hajya ku kioski yanje nandika ko ngwiki numva umutima urambwira ati hajya hitwe kuri kioski bwije nkozi iki niko nabigenjeje yego nukuri Jesse banza kwirabiraho kwanza ukabona gutegura ivyi none wumva wabigenza kugira ukora ikintu ubanda kurati ubanda guhera kuri wewe nyene mbega je wenda kora kuko ntiwohemereza abana udakora yego nukuri wavyovyo Ruhenge hajya nkama urambira amaze gushikatora nk'amafaranga Ruhenge ndayatora hasi amafaranga ntibayatawa muntu nta muntu atamafaranga aje kumikoma cyane umuntu yigeze kumbwira ati mbenda ko ati uje n'amafaranga ntibayagaba ntuzugabira amafaranga umuntu atahubwo urati mu ibikorwa bigereranije bugabona wakore ikintu cya mbere gusa wawe no gukora none erega biranandise mu ijambo ry'Imana uze wubahe wa mwana w'ibintu byagize mu ijambo ry'Imana asenga Ruhenge yego nuko umuntu aragerageza uragerageza umva simisi yo oya no ambeshe bazi kubera navyo nica hari gihe ngira n'igihe bingo yego nukuri Ruhenge abakoto yahiye tubana yabona yego nukuri yego Ruhenge uvuze uti muri no mwuga mbego urashobora kuvyigisha nk'umuntu abikeneye canke bivanye n'ukuntu nk'umuntu haje kukwitura urashobora kubimwigisha ahubwo utabigije ubahemukiye urabona ubwa mbere twe twiko turakura tumaze gukura rero bisa ko wigisha babandi bari bato nabo bari nyuma yawe nawo gira
bagende bariga igihe utazoba ugihari baza bati uwo mwuga nawigiwe n'umutama yitwa Ruhengeri. Yego nukuri. Ruhenge murankunda kuca ngaha nkumva uri kuvuga n'igifaransa Ruhenge. Oya mvuze igifaransa wambeshe ko ntibaza kuvuga ivyo utize. Yego aho wangiye kugora mwebwe mwaciye ku ntebe y'ishuri Ruhenge nta muntu araza aho ngaha ariko yazibonye akazikubaza mu gifaransa. Iyo akimbaje mu gifaransa arabona imbaviza abantu babasemuzi. Ntunaye gatega wa mwana we ko atemuje kujya ku ishuri ingo uraba umuntu ugire icyo nyungani. Yego batana bahari ubona aho byose bigenda. Oya nkubu ndahona nawe ntiworoshe wonyunganira. Yego reka Ruhenge turashaka kugira ngo duheze ikiganiro wobwira nk'akajambo kanyuma nk'abantu badakunda gukora nk'abantu bakunda bafata ibikorwa nk'akabifata minenege ahubwo bagashaka kujya badakoze. Ubwa mbere ho nobanda kwabwira ati ubwa mbere mubanze mwumve ati mbega ko je naramutse no munsi ati mbenga hakwisi ndaje gukora iki aha bujya waje kuri mission aho uri kuri mission ya Nyagasani sinzi ko yani Nyagasani yamvuze mu Kinyarwanda mu kindi ndiko Imana rugira byose mission murambo baranagiye kuvuga cya gifaransa nyene muramenye hangane oya ururimi rwangoye. Yego hanyuma bari mwe ko jewe naje hano kwisi naje gukora iki waje gukora ibyo Imana yaguhamagariye ntuzopfa ta kintu na kimwe wewe nawe uzibukirwako. Yego je numva ari uko nobabwira hanyuma nkongera nkabahamagara ati nimuza no kwa Ruhengeri kugira ngo akora uruhengeri namwe mufungure mumererwe neza abadi cyane gose. Reka tugushimire kuri kano kanya nukuri nanjye ndabakengurukiye kandi ndabashimiye kwa mwatwiyumviriye ko. Yego mwakoze wewe udahengeshanya gufyenda like kuri page ya Facebook na subscribe kuri YouTube. Ngira ngo wabonye ko twagize ikiganiro kiryoshe cyane aho twari twatembereye uwo batazi ya Ruhengeri bwije ukoze iki afise amajambo numve ko yanyohe mbwani baze ko nawe waryohewe. Reka tugushimire kuri kano kanya inyuma ya kamera mwari kumwe na Musaba Steve kandi kanya ciao ciao. Dogo tayari Ntazimye Jibu ntuzimye